ibintu by'abantu baja muri Dubai vraiment mugire comparaison mushike mu zindi agence mubaze mwirensenye murabe muzosanga muri Niban dufise vraiment igiciro kimeze neza ntimuzokwidoga vraiment ibiciro ngo bitaboneka handi ego cyane gose bagenzi yabakuriye ko idolari amajana abiri uzosanga ni hafi miliyoni n'inusu muri n'ibihumbi amajana 500 n'amafaranga atari make cyane umuntu aravya mikoro y'abarundi rero shimye kuza kubasangiza ico kintu umwacoroheje gose ku buryo ho cashikirwa benshi ego cyane donc hari ukuntu muri Niban twagize réduction no kuvuga nk'abantu bamaze kutwitura cyane abantu bakeneye service yo kuja muri Dubai twagize réduction donc ku biciro abamaze kutwitura ni benshi cyane n'amajana n'abantu benshi cyane gose tumaze bamaze kuza kutwitura no kuvuga tarife zacu barazibonye rero kuri ga tarife ndabwira abazibonye n'abatarazibona bien sûr bashobora kuza kuziraba kuri tarife d'office twagize réduction ya $200 donc ego twayagabanije ko donc kuri ajya mwari mwabonye hariho $200 twakuye ko kugira ngo bigende neza nabo uburyo butoroheye nabo nyene bashikirwa okay yes reka ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga ndabaye ikaze cyane kuri Agaciro Media nitwa Omdi Sharima ni muri mushasha reka tubaye ikaze cyane bagenzi nkuko mubizi igihe cyose twama tubasangiza ama opportunité mahirwe runaka cange tugaha mikro abadukarihiriza ubwenge abaduha ubumenyi ariko bujanye na développement personnel bagenzi nta kintu kiryoshe nkugira amafaranga kugira amahoro ni sawa kugira amagara meza ni sawa ariko ifaranga ry'uca riryoshe ivyo byose navyo ni byiza cyane rero hari inkuru nziza ndabazaniye inkuru ijanye nuko ku bantu bifuza gukorera i Dubai nivyo benshi muramaze kumva ama companies zitandukanye muramaze kumva inkuru zigeze zitandukanye zivuga ku vya Dubai ariko uyu munsi yo ndabazaniye irurangiza ngaha mu Burundi amafaranga bita idolari ni ikintu kigumye gose ni n'umuzi wibuye kuri benshi ndabazaniye company hano ni mu biro vya Niban Travel Agency bagenzi yabakuriye ko idolari amajana abiri uzosanga ni hafi miliyoni n'inusu muri n'ibihumbi amajana 500 n'amafaranga atari make cyane umuntu aravya mikoro y'abarundi rero shimye kuza kubasangiza ico kintu uja gukora wigenga uja gukora ubicishe muri company idolari amajana abiri bazikuyeko nibaza ko nahandi habaho ivyo i Burundi bikorwa atari muri Niban none nzomenye ivyiza ndavyihererane ivyo narabirahiye sibi gusa n'ibindi kubasanzwe mukurikirana Agaciro Media nibaza ko mumaze kubona amahirwe menshi ibintu vyinshi bitandukanye tubasangiza kuko nanone indoto yacu nka Agaciro Media tukeneye kuba inguvu z'ivyiza kandi inguvu z'impinduka nous sommes une force pour le bien et le changement sinzi narimwe kandi sinzigera narimwe menya amahirwe undeke kuyasangiza abarundi no munsi rero ndagarutse kwa Madame Chimene yego tugoye kaze cyane kuri Agaciro Media murakoze cyane murakoze nkuko twe dukunda kubivuga cyane kubikora iyo tubonye ico twosangiza abarundi kabungura turagikora yego icambere mwe twaheruka gukora interview ivuga ku vya Dubai feedback zagenze neza yego zagenze neza benshi baza vraiment bavyakira neza kandi tukabafasha tukabatunganiriza neza ego ntibidoge ariko kandi mu bintu byose haba hari côté positive côté négative byose birahari mu bintu byose si bigusa dukora ibintu byo byose urudandazwa meme no gwitomati hari ukubwira ati wampaye nkeya wanyivye bon n'ubundi avuga ati no aha ni sawa urumva byose turavyakira ego hari zimwe mu commentaire nabonye zakiya kiganiro icambere kandi mugano banza gushima nuko nga kuri biro iwanyu mbona hamahuzuye abantu
bose baje kugusaba info zirenze ibimwa mwavuze mu kiganiro. Ego. Haba huzuye pe abantu barashimishwa ndazi. Ego. Turashimishwa gose uko abantu baratwita baraza tukabasobanurira ivyo dukora ama service yacu kandi bagashima vraiment. Ego. Okay. Ni inkuru nziza rero numvise twosangiza abarundi yirishira hamujyanye. Ngo kantu k'uburyo cyane cyane ngo ko abantu ngo bakunda kugira ico kibazo cy'uburyo ngo umuntu uravye mikoro. Umwacoroheje gose ku buryo hoca hashikirwa benshi. Ego cyane donc hari ukuntu muri Niban twagize réduction. Réduction no kuvuga nk'abantu bamaze kutwitura cyane cyane abantu bakeneye service yo kuja muri Dubai twagize réduction. Donc ku biciro abamaze kutwitura ni benshi cyane n'amajana n'abantu benshi cyane gose tumaze bamanze kuza kutwitura no kuvuga tarife zacu barazibonye. Rero kuri ga tarife ndabwira abazibonye n'abatarazibona bien sûr bashobora kuza kuziraba. Kuri tarife d'office twagize réduction ya $200. Donc $200 ego twayagabanije ko donc kuri ajya mwari mwabonye hariho $200 twakuye ko kugira ngo bigende neza nabo uburyo butoroheye nabo nyene bashikirwa. $200 hajya n'amafaranga shikangira ngo hafu miliyoni n'inusu. Bon, ni miliyoni n'inusu nyene y'amarundi kandi si make vraiment ni menshi gose kuko uwo miliyoni n'inusu ashobora gutuma utagenda kandi wavyipfuza. Canke mwe muyakuye ko mwahora muzimba ngira gusubiza izindi agence. Oya. N'ubundi twadusanzwe ibiciro byacu bimeze neza n'ukuri. Ndazi ko mu zindi agence usanga ahubwo banabonye tarife zacu baratangara. Bati mwe muko mukora gute bigenda gute. Ego. None nimba tarifu zanyu zitaye zirenze z'abandi urumva hari nizo ziri hejuru yanyu kandi azizi zimwe mugabo uko kuyamanura kuko numva ko mukuye komesha no kuvuga ko mubigize kubera iki iyi réduction tuyigize kugira ngo n'ufise amakenga cyangwa niwo yiyumvira ibindi ashike no kuzindi agence yumvirize ingene izindi agence zikora byukuri uravye uzobona difference nini ya cane gose ya agence yacu ya Niban n'izindi agence zisanzwe zikora ibintu by'abantu baja muri Dubai. Vraiment mugire comparaison mushike mu zindi agence mubaze mwirensenye murabe muzosanga muri Niban dufise vraiment igiciro kimeze neza ntimuzokwidoga vraiment ibiciro ngo bitaboneka handi. Ego cyane gose ariko mukuye kamajana hariho itandukaniro rinini cyane. Ego nabonye umuntu yabajije ikibazo muri commentaire ati mbega none ko muguma muvuga ibyo bya Dubai none abakobwa barajayo cyane gose ubuzi bw'abakobwa burahari murahawe kaze abakobwa abamama turabakira mukeneye kuja kuronderera abana banyu imiryango yanyu mutegure kazoza abakobwa ubuzi burahari butandukanye mushike kuri agence aho dukorera kuri biro yacu. Mugabo ibyo byo kuja Dubai kw'abakenyezi cyaye kw'abigeme ntibisa nabyo bya Arabia Saudite. Muri Arabia Saudite umuntu kuko ari akeshi zina makampani umuntu ashaka umukozi aramurihira kuvino mugabo Dubai naho ko numva umengo baririhira amatike n'amaviza n'ibiki gushikayo no kubigeme niko bimeze. No kubigeme niko bimeze no siko bimeze ivyo muri Arabia Saudite biratandukanye cyane n'ivyo muri Dubai. Bisanzwe muri Dubai vraiment uzana uburyo bwabo bwa kenshi abaja mu za Arabia Saudite turumva yuko hariho abarihigwa maybe je ne sais pas mugabo ivyo muri Dubai vraiment uzana uburyo bwawe nta muntu dufasha ngo turamurihiye canke ngo turamuterereye oya uzana uburyo bwawe ubwo tuba twagusavye nibwo uzana mu gihe ushitse hano ukaraba ibiciro kushobora ayo mafaranga kuyaronka vraiment turakwakira mugata buryo ufise sinzi ko hari sho twaba tugufasha tugusengera. None ubushize mwaratubwiye ngo hari abagenda bigenga donc n'abagenda muco bita mu Congereza under company bagengwa na company ngabo narabonye amakomantere n'amakenga y'abantu ati woja kwigenga mu gihugu utazi ariko mu gihe namwe numvise musigura yuko ari byo bifise akarusho gute? Bon mu bisanzwe difference yo gukora wigenga donc twe tukurungitse donc ugiye nk'umuntu wigenga hari yanye dufise umuntu wacu akwakira akabigufashamwe vyose akwakira kuva hehe
kuva muri aéroport donc umuntu akiviye kwanza ukivuye ngaha twebwe turaguherekeza twagushikana muri aéroport iyo ngahe Bujumbura ego kwa Melchior tugahakikisha yuko uri indege ugiye twebwe umuntu wacu hariya nawe aba ari prêt yo kukwakira muri aéroport arakwakira akakujana akagushikana ahantu yagufatiye imaison nibuke yuko tubarihira ukwezi kose turakurihira loyer y'ukwezi kose kugira umenyere umva ngaho bawigenga kugira tukumenyereze neza uraba karere ngene kameze ako wa muntu wacu rero kinagufasha hari abantu bashobora kugira ubwoba ngo mbega bigenga ushobora kuronka akazi gute mbeho bimenyera gute igisagara gishasha utazi hariya vraiment hari abarundi benshi ubwo twebwe turafite umuntu wacu personnel ashobora kumufasha kumumenyereza cyane gose ni wakwakira muri aéroport akakujana ahantu yagufatiye inzu hanyuma ahagushikanya aho hantu arakwereka company ihemba neza kandi ihemba menshi akaba ari yakujana yego ni yakujanamo yego hanyuma ukamenyera ntsko kwezi guhera vraiment byamaze kugenda neza kandi urumva hari n'abarundi hari abarundi vraiment kandi benshi aho hantu n'ubu hari wenyene hari abarundi benshi yego ariko twebwe turafise uwi wacu kugira ube sûr yuko atakibazo ushobora kuhagirira niba kujana muri company ihemba neza barazimenyereye barazizi nizo akujana mu akushikanamo ego ariko bo nekangira ntangakangira ngo sinzi kunganira ivyo naje ngahi Bujumbura ntazi n'abantu benshi ego twese nuko mugabo umunsi nzi n'abantu benshi cyane gose nuko nahasanze abantu dushobora kumvikana mu rurimi kumbure ego ego okay ariko akamotivation nakahe kubera iki mwibaza ko abantu boza guca muri Niban bon abantu boza jeno bahamagarira guca muri no agence yacu kubera yuko tarife ziwacu ziratandukanye n'izindi agence ego ibintu ama agence akora ibintu vya Dubai vraiment menshi cyane baragerageza baceyo bihansenye bumvirize ingene bakora hanyuma bazoce baza no muri Niban bumvirize ingene agence yacu ikora bazobona vraiment ko hariho itandukaniro cyane ku biciro yego n'amatike y'indege vraiment ni sawa cyane tike y'indege izimbutse wipfuza kuvoyaje ahantu ahariho hose wipfuza tike y'indege izimbutse uzoyisanga hano iwacu muri Niban yego nyezina kugira ngo abantu bariko baradukurikirana bagende batahuye nyezina ibibazo ngaho abantu bakunze kuza babaza nyamukuru nibiye bon ibibazo bakunze kuza ngaha babaza hariho abafise ubwo cyane muri Dubai hariho abafise ubwoba ngo mbega umuntu ashitseyo bigenda gute abakagira ubwoba abarabu ko twumva bameze nabi twe twababwiye ko dufise umuntu wacu akujana ahantu heza azi ari sur naho kandi n'abashaka kugenda under company turabakira sabigenga gusa n'abashaka kugenda bashikira muri company nabo nyene turabakira yego kandi iyo company kwakira ni company tuba dufitiye icyizere abigira amahitamo akiringa yego umuntu arihitiramwe ati je nkeneye kuja gukora akazi akanaka yego hanyuma tukamubwira burya akakazi akanaka bimeze ukunuku ushobora guhembwa ukunuku yego uva ngaha ubizi neza kuko uva ngaha wasinye contrat ego ariko kandi usinya contrat bien sûr wasomye ubanza ugasoma ukaraba les conditions ego turi mu gihugu mugaba aho usanga abantu badafite ama experience y'ibintu byinshi ndashaka kuba narize mbere na kaminuza cyangwa nkamara secondaire nkaba narize igisatiki muga ko byukuri kugwego mpuzamakungu na Dubai isanzwe iriko bwa umenye bwa nkasanga ntibukora donc ibikorwa biriyo nibiye ibikorwa biriyo n'ubuzi bwinshi butandukanye hari ubuzi bwa cleaning hari ubuzi bwo mu ma stock ama warehouse hari ubuzi bwa security ama delivery ni bwinshi butandukanye atwo woshika hano kuri biro yacu arabona itandukaniro ahamagahitamwo ahashoboye ego uko buri kazi kose uhembwa amafaranga selo nakazi ukora kandi n'amafaranga nazo tugusaba hano avaria nakazi ubuhisemo ni ukuvuga nk'akazi ushaka akazi ka security na delivery biratandukanye amafaranga usabwa hano nayo uhembwa byose biratandukanye donc ni byiza yuko umuntu ashika kuri biro yacu tukamuha umuco ukwiye ariko hari abantu kumbure bamwe bataba bari hafi hariho n'abari hafi muga kanya kakabagora cyane
iyo babandikiye kuri telefone murabironkera umwanya bon yego turabironkera umwanya nubwo bigoye ariko vyiza vraiment nk'umuntu ari ngaha mu Burundi ku butaka bw'u Burundi yipfuza kuja gukora muri Dubai nibaza yuko vraiment yigoye yega ibitoro hari abitwaza ibitoro byarabuze amatikaragoye ama déplacement biratugora muga vraiment ku kintu bofise ku mutima nibaza yuko nawe ushizemo akigoro ugashika naho buri muri muyinga canke makamba biroroshe urafata usiraka uyu munsi ko nipfuza kino kintu ko afise indoto zo kuzoja hanaka ivyo kwanka no kuri kushika Bujumbura akezura kigora ego urakigura ntaco kwanka ni wovuga uti ndashaka kumanuka Bujumbura ngo uburi kigushika naho nubwo bigoye no musi wobura mugejo ntiwobura canke hirya yejo ugashika ukabaza informationnel bien sûr kuko uburi sûr yuko ugifise ku mutima utagifise abandi bantu batari wetaka ko Burundi usanga bari muri bihugu bibanye abo rero turabisunga ko gose kuko ikibitwerekana nimero zabo nimero do telefone itari yo mu Burundi vraiment turayitwararika gose banditse message turazishura bahamagaye bon nubwo kwitaba bigoye kuri WhatsApp ama connection yacu murayazi muga vraiment les messages turazitwararika muga hani nk'abantu bari hano mu Burundi bafite nimero yo mu Burundi turabasaba yuko bo kwitwararika bagashika kuri biro yacu kuri agence adresse twarayitanze bagashika tukavugana vis-à-vis fait adresse yacu dukorera muri ville et en face il y a Star Times utahazi nibaza ko ni ribarabara rya cathédrale wotuba ego hafi ya KCB cyangwa na Star Times uhashitse wotuhamagara kuri numero 66 23 26 twagufasha vyizo hamagaye kuri appel simple kuma unité biraba vyiza kurusha kuri WhatsApp kuri WhatsApp musanzwe ntihuta boza baradutahura barundi gahamagara ku mayinite biravyiza kurusha yego reka ndabashimire gose murakoze cyane muriko muramfasha guhora dusangiza y'amahigwe abarundi dukunze gukora bagenzi nuko reka namwe ndabasabe gusangiza kino kiganiro abandi mu gipartage yaboneshe nimwumva birimo amahigwe cyane cyane mu bisangiza inshuti zanyu byo bavyiza mugiye kurondera mwese tukaronka ejo tuzohora dusangira isoda dusiganwa kuriya ngo nije ndiya ngo yareka nije ndiya voilà nivyo bye bye